tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene. Umvise Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri message nahaye izina ivuga ngo ibanga ridushoboza gushitsa ivy'Imana itugombako. Yabaye ndende kumbura iyo titre ntimwayumvise kandi asubiremo. Ibanga, uyu mugoroba turiga ibanga ridushoboza gushitsa ivy'Imana itwifuzako. Haleluya. Ndagomba kwekererisa gato kubera ikirundi hari gihe nyene kiba kimwe ariko kikavuga byinshi kandi bitandukanye. Haleluya. Tuvuze ngo ivy'Imana itugombako, murazi ko ijambo rivuga ngo ivy'Imana itugombako nivyo vyiza. Aho mu yandi majambo buvuze ngo ivyitwifuzako ko bitubako nivyo vyiza. Haleluya. Ariko titre nazanye iranyuranye niyo gatoyi, ivuga ngo ivy'Imana igomba idushaka koko tuyikorera canke tuyamira. Haleluya. Tuvuze ngo ibyo dushaka ko mwumve sense y'ibyo tuyikorera, y'ivyamwe igomba ko tuyamira, apana ivyo twe tuyitorako. Haleluya. Ni vyiza ko dusenga kandi turabikora, ariko ikintu nasanze turamara umwanya munini dusaba gusumba kwiyumvira ico gukorera Imana. Imana idufashe cyane. Ni vyiza ko usenga kuko yaratubwiye ko tukwiye kwisenga. Ni vyiza ko tumara umwanya munini imbere yayo. Ni vyiza ko tuyitazira, ariko hari ibindi bintu. Haleluya. Nayo iradushaka ko inyungu. Haleluya. Burya nimba mubona abantu bakunda inyungu, bakunda gukorerwa, n'Imana iragomba inyungu mu bantu bayo. Haleluya. Kandi abantu bayo ndiko ndavugana nabo uyu mugoro ni mwebwe. Kumbure n'abazocajya muri biya vyuma bazovyumva mu nyuma, mugabo uyu mugoro ndiko ndavugana na wewe. Haleluya. Iragushaka ko ico uyamira. Hari vyame gushakako. So ivyo vyamwa ntivyoroshe kwama, kubera ko nyene hari impamvu nizo tugiye kuraba. Haleluya. Ariko nyuma y'izo mpamvu zikubuza kwama, hari n'impamvu zigushoboza kwama ivyo vyama. Niryo banga rero navuze ngo uyu mugoroba twigiye ko, kandi sije nabivuze, n'uhoraho yabitegetse. Haleluya. Natevye kuko umwanya atari munini, reka nsabe umusomyi aturabire muri Mika 6:8 kugira ngo tumenye. Urashaka kwiyumvira uti none ivyo bintu Imana ishaka ko nibiki? Ko yakweretse iciza icarico kayewe muntu. Gende bukebuke, ndabizi ko umusomyi mwiza, ariko kesho umengo urihuta gose. Genda bukebuke. Hinge gatoya. Nako ndababwira ngo nibanga ritubashisha gukora ivyo Imana igomba, ariko ntushaka gukora ibintu utazi. Igihe udasobanukiwe icyo Imana ikuronderako, ntushobora kugikora neza. Wokora vyose ukibaza ko wakoze ivyo Imana yakubwiye, ariko ugasanga waciye iruhande y'umurongo. Imana idufashe cyane. Nico bituma Imana yampaye iri jambo, ngerageje Bibiliya irimo ibintu vyinshi Imana idushakako, ariko uyu murongo nasanze umengo ni resume y'ivyo bintu vyose Imana idushakako. Rero reka badusomere tubwire. Ko yakweretse iciza icarico. Bibiliya ivuga ngo ko yakweretse iciza icarico kayewe muntu. Yewe muntu w'Imana. Mbega hari ikindi uhoraho akugombako? Hari ikindi kintu uhoraho agushakako? Atari ugukora. Umviriza rero baruguruye twamugina. Atari ugukora. Icambere atari ugukora ibiroranye. Gukora ibiroranye. No gukunda kugira imbabazi. No gukunda kugira imbabazi. No kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. N'Imana yawe wicishije bugufi. Haleluya. Uyu murongo maze kusoma
numvise ijwi ryo mu mutima wanje rihateba cyane. Kumbe ibintu byose Imana dushaka ko bikoranirijwe muri aya majambo atatu. Icyambere gukora ibiroranye. Haleluya. Ibintu biroranye nibiki mbega yemwe? Umuntu ashaka kuyaza ati none ivyo bintu biroranye Imana igomba ko tuyikorera nibiki? Ugiye mu bindi bitabo singomba ko twinjirayo, urabisanga asanga itegeka abantu bayo ati yemwe bantu banje ndabashiriyeho ivyagezwe, ndabashiriyeho amategeko yanje, nimwiyubara mukagenda mwubaha ibyo ndabategetse, burya nico kizomenyekanisha ko muri abantu banje. Haleluya, haleluya. Kristo amaze kuza abantu bisanga mu buntu cyane kandi ni vyiza, ariko ubwo buntu hari igihe bubaborera ugasanga basohotse no mu murongo Imana yabaciriye. Mwene data, nimba warigishijwe ko wakiriye Kristo gusa biba birangiriye ngaho nyene abanesheje Yesu nashimwe cyane. Nagomba nakubwira ngo uwo mwami no mwami, Bibiliya imbwira ngo uwo mwemu atwiyegereza fuha. Yesu nashimwe cyane. Umuntu ntashaka gufuhira umuntu atahaye ama principe kanaka. Ndabizi cyane mu ba sheri, mu ba couple canke mu ba fiancé, abandi sinizera ko ari ivyo, mugabo ba fiancé canke ama couple. Haleluya. Umusore aragenda akabwira iyo nkumi yahisemo, akambwira ati rero jewe umugeni shaka nifuza ko agenda uko, nifuza ko yambara uko, nifuza ko avuga uko, nifuza ko agendana naba. Hamwe wobishoborera ukavyitondera, ico gihe uri umuntu wanje. Yesu adufashe cyane. Hanyuma mu rugo hoho birenze ivyo, umugabo canke n'umugore wa shaka araza akavuga ati munega wanje ndifuza ko hamwe wobinkemerera mu guca bugufi kose kwa abana b'Imana. Haleluya. Wogenda uko, zijya nshuti zawe mwahorana sinifuza ko mugumana kuko zishaka kugukwegera mu ngeso mbi. Hanyuma ndifuza ko wambara uko, abagore bakunda amastire Imana idufashe. Akavuga ati janisha impuzu niyi, ndakunezererwa iyo umeze uko. Haleluya. Ico gihe ivyifuzo vy'uwo muntu iyo ugerageje kwisanisha navyo, uwo muntu aranezerwa. Haleluya. Burya rero n'Imana ni nkuko Imana irazi ikakubwira ati mwana wanje, ahantu sinkeneye kuhagendera, abantu sinkeneye ko mugendana, ifata uko, vuga uko, niho bizomenyekana kuri umuntu wanje. Haleluya. Kumbe ivyo ni vy'Imana ibona ko ari byo bigororotse. Haleluya, haleluya. Ariko ikibazo ni kimwe, none ni kubera iki ivyo nyene Imana idusaba hari aho bitugumira? Yesu natufashe. Hari aho bitugumira ivyo Imana idufasha. Tuvuze ngo ibigororotse umva umengo biroroshe, kandi nyene umuntu aba binezererewe. Urazi umuntu ukunda agusavye ikintu kiroroshe, naho vyoba bigusaba ikiguzi kingana gute ugikora unezerewe. Haleluya. Ariko igitangaje muri ubu bwami, abana b'Imana basanga ama principe y'Imana bananiza. Ni kubera iki? Nico ngomba ko tushikako. Haleluya, haleluya. Kugira ngo tuze kumenya ibanga ry'ukuntu vyokoroha ibi bintu Imana idusaba, turagomba kumenya nihe blockage dufise. Haleluya. Chakabiri bavuze ngo nugukunda kugira imbabazi. Mwisi y'ukwikunda, mwisi ya none y'ukwikunda, yari ibizi Imana burya. Imana ntiyashizeho iyi principe yo gukunda kugira impuhwe abandi, gukunda kugira imbabazi abandi, itazi ko ibihe bizoshika hakabaho aho kwikunda no gukunda bawe gusa kumbure bakwegereye. Imana idufashe cyane.
ariko mu gihe nk'iki nyene cy'ukwikunda cy'ibigatwa cyaho umuntu yiraba n'inda yiwe n'amaraso yiwe n'inzu yiwe gusa ntakiyumvire ku bandi, ni iki gihe nyene Imana isaba abana bayo ati bana banje kugira ngo mugire itandukaniro n'abandi b'iki gihe n'ayandi mahanga, mwebwe ndabordonye ko mutegerezwa kugira imbabazi abandi. Haleluya, haleluya. Biroroshe ko umuntu muri kihe nk'iki, bene data sinzi ngira aho muherereye mwebwe baracyariho abantu bafise impuhwe, mugabo ugiye kuraba abantu umengo baratakaje ubumuntu. Kera umuntu yarabona umuntu akamubonamwo we, akamubonamwo Imana, akamubonamwo ikimazi, akamubonamwo ko nagomba ndababwira ikintu kimwe, wewe utariho jewe sinobaho. Ikingira ntigisobanutse. Nagomba kubwira umunsi wo kwisanga uri mu isi ya wenyene, nk'umunsi Adamu yisanga mu isi ya wenyene, yahisemo basi kugira ibikoko abagenzi, akagenda aramukanya n'imbwa, akagenda aragaza inka, kubera ko umuntu kwibana wenyene mu isi ntibishoboka. Mugabo nihe dukura ukwikunda telemake twifuza kumengo ibintu byose ni jewe no bibamwo jenyene, abandi nkabinyora, mu gihe kubaho kwanje gufatanye nuko abandi babayeho. Imana idufashe cyane, ariko nyene niyo si yiherezo niyo si jambo ry'Imana tubwira ngo mu gihe cy'iherezo abantu bazokwikunda. Ariko Imana ihagara ku itanguriro, ikabona iherezo, ikamenya ibihe vyayo bizokwipasa mu iherezo, ikacibwira abantu bayati mwebwe rero nubwo bimeze muri abantu nishiriye ku ruhande. Haleluya, muri abantu nishiriye ahantu, ntimugomba rero kwifatanya n'ibihe vy'iherezo, mwebwe mugomba kuba abageni nk'uko muri abageni. Haleluya. Kandi umugeni wanje yiyumvira ku wundi mwene data, umugeni wanje agirira impuhwe abari mu vyaha. Twahoze tubivuga ngaho, nta mu evangeliste ashobora kugira ishaka n'inyota yo kuja kuvuga ubutumwa atagira impuhwe z'abariko barapfira mu vyaha. Imana idufashe cyane. Igihe cyose wisanze umutima wawe ukakaye, ukavuga ati, ukabona abahita bariko barapfa, bariko barayogera, ukarengana, ico gihe urashaka kutwemeza n'ivyo, urashaka kubitubwira ukadufurata kuri umwana w'Imana. Mugabo je doute fort, igihe cyose ijwi rya mpwemu yera rivuganye n'ijwi ryo mu mutima wawe, urazi neza ko utari muri abo Imana iri kwiravuga. Imana idufashe cyane. Ndakivuge ko gato iki cy'impuhwe. Lendi yisomene nyene aha kuwa mbere hahise hirya y'ejo. Mukunda amakuru ndavyumvise, harimo abantu batanguye kwakira. Haleluya. Nivyo Imana nta kintu na kimwe izokugura. Nkunda kubwira abo tuganira, nta kintu na kimwe izozana mu maso yawe uri umukozi wayo, uri umusenzi, uri umuntu atahura ivy'ubwami, ibizaniye ubusa. Ni kugira ngo umunsi umwe bifashe abandi bene data. Haleluya. Rero twaragize akabazo. Reka ndabivuge mu majambo ya madamu yaragwaye, biba ngombwa ko tuja kwa muganga, hanyuma biba ngombwa ko dutaha ijoro rigiye kubera ko bariko baramuvura nyene. Imana idufashe cyane. Saa sita n'inusu z'ijoro turiko turataha, dusanga muri quartier tugomba dushike mu rugo ahantu hari fure y'abantu, umengo bariko baragwana, ntituzi ivyo ari vyo, twebwe urumva turi mu kitwunguruza nyene. Hanyuma umutima uratwankira ko turengana, kuko nyene naho utobugikomeye akimpuwe karacyarimo. Haleluya. Biranka ko turengana naho ari joro rikuze, naho bimeze, kuko twarabona n'abantu n'abanyagihugu bari ngaho barundanye, bamwe bariko barashwana, abandi bariko baragirana. Yesu nashimwe cyane. Nabonda kubwiye uri solution y'ahantu hose ugeze. Haleluya. Nimba ugendana n'Imana yawe uri solution y'ikibazo kanaka kibaye ahantu. Haleluya. Mwavyumvise ko umufasoni yaragwaye, naho bari bamuvuye, urumva ntiyaraciye akira muri iyo minota, yararose agahengwe gusa. Haleluya. Hanyuma turabwira wariko aratwunguruza, turamubwira ati ihangane dusige hano kuko twari twegereje mu rugo.
ihangane dusige hano turabe ibi bintu ivyo ari byo. Bene data, hari abantu Imana itwaje ituntu, nako Satana atwaje ituntu. Hari abantu ariko aratwaza amanyama bene data. Hari iyo saa 6:30 narabiravye ubwa mbere birambabaza, ariko mu nyuma numva ijwi rirambwiye ngo raba ico nagukijije. Haleluya. Numva ndabwira uwo mufasha turi kumwe nti Imana iragaheza gikwa yarakoze. Dusanga ngo umudamu mu intellectuel, dusanga ariko arakumbagara mwikanevu bamwe bagirana. Uwo nyene mu intellectuel afise uruyoya rw'amezi ntari capable kurutwara kubera iki yaborewe nabi, ariko arakora ibitakogwa. Hejuru hari abasore, hari ababorewe nkawe, hari abataborewe basubiranyemwo. Hejuru yiwe hari na se uwo mwana, kandi ntibaboregwanye. Umwe yaborewe ukwiwe, uwundi aborega ukwiwe. Hanyuma barahamagara ati rega wa mwana wawe ariko arakumbagara mu ikanevu nyine ntagishobora kumutwara, aza kureka ipera umwana. Dusanga ari intambara ikwivuka he, se w'umwana ariko arakubita nyina w'umwana ngo ariko aramutahana. Hanyuma haduka akavuyo ko abagomba guproteja uwo muntu. Imana idufashe cyane. Iyo tubabwira ngo tarika ibiganza ushimira umwami, hari impamvu nyinshi zo gutera gushimira umwami. Haleluya. Wewe watanze iki ku buryo tutogusanga uri muri ivyo? Ubuntu gusa. Ubuntu gusa. Haleluya. Ntivyari vyoroshe kuganira nabo bantu nkabo, kuko umwe ntavuga niki sinzi uko ameze, uwundi nawe afise umwana nawe nyene bariko baratembana, no kuvuga se w'umwana afise umwana ntari bumwose. Ntivyoroshe, mugabo Imana yari yaduhagaritse, yategezwa kuduha strategy tubikoramo. Haleluya. Kugira ngo nako kavuyo kagabanuke. Ni wa wundi ushaka kuba uri kurafasha akahindukira akagutuka. Impuhwe, gukunda kugira imbabazi. Haleluya. Ico gihe udafise umutima w'imbabazi ntushobora kwihanganira ivyo bintu, kuko agututse wobireka ukagenda, hari kontra mwari mufitaniye. Haleluya. Reka nihute. Mugabo ubishitsaho Imana yadushoboje, dushobora gutahana uwo muntu, uwo mudamu na wa mugabo aratwemerera. Hanyuma turaha umwana umudamu, finalmente ngo ntibanabana, umugabo nawe aratahi yataha ntaho tuzi. Imana idufashe cyane. Kameme turasovya umwana atazi ivyo ariko arazira. Imana idufashe. Mugabo nagomba akanyene uko nyene mpwemu yakambwiye, nawe wumve ko hari ahantu Imana yagukuye, hari ibintu Imana yakurinze bibabaje. Ivyo nyene rero niho ucugira impuhwe zo kuja kubabwira Yesu. Haleluya. Imana ibikweretse. Nasize ndamusavye mugabo umvo nasaba siho yari, siniyumvira ko yari consciente ku buryo yibukana ivyo twavuga. Ndamusaba nti ndakwinginze zo mumubonano ejo, kandi uwo ngo n'umuforomakazi rero pay attention. No muntu avura abantu mushaka ejo kuba muri ko muraganira ariko aragutera urushinge. Imana idufashe. Haleluya. Muri ko muratwenga, gira imbabazi. Haleluya. Namusavye umwanya ngo nzomuganirize kameme, ndamubwira ubutumwa bwiza. Sinzi ryari nzomuronka, kuko abamumbwiye bambwiye ko akanya ko Sarekipe yari muri ivyo bintu vy'ivyo biyoga vyiyo, kuko Satani yaramutwaye. Imana idufashe cyane. Nariko ndabereka impuhwe icarico, naniseguye uwanje, kandi n'impuhwe ziri mu wanje nyene, arihanganira imisonga afise, tuja gusova abandi, gukunda kugira imbabazi. Haleluya. Gatatu batubwiye ngo ni mugendane n'uhoraho, gendana n'Imana yawe uciye bugufi. Haleluya. Washaka kumbaza uti kuca bugufi bimeze gute? Bene data, nibaza ko muri mwese jewe mba muno munsi, kiretse nimba mwibera mu kirere cy'impwemu gusa. Haleluya. Uno munsi hari abantu bakakaye cyane, sinzi iyo bakuye izo nkomezi zo kwikakaza. Kandi nabitwa Imana, nabitwa abana b'Imana, nabitwa abakozi b'Imana. Hari abantu bakakaye cyane, babikura he je ko atavyo ndaronka? Babikura he? Yesu adufashe cyane. Mugabo icyo nkundira Imana, ndakunda ijambo ry'Imana. Nta kintu na kimwe yavuze ishakisha, yiyumvira ko bizoshika cyangwa bitazoshika. Irazi bishika, yari bizi ko ari igihe kizogera n'abayitirirwa bakigira ibintu bikakaye.
mbe hajya tuvuze gukakara murumva ico arico abantu bikomeza terme adéquat y'uno munsi abantu bikomeza bagahagara imbere y'ishengero bavuga Imana mugaba batagomba ko dusenga Imana bariko baravuga bagomba ko tubona bonyene nico Imana iriko iravuga wewe mwana wayo wewe musavyi wayo wewe ucumva amatwi akizibuye y'imwemo ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana gendana niyo Mana yawe mwavuganye iyo mwavuganiye naho nzi jewe aho mwahuriye naho nzi aho yagukuye naho nzi mugabo naho ntahazi iyi message ni gwawe iyo nyene yakugurokoye ivyo vyose gendana nayo uciye bugufi ku birenge vyayo haleluya Bibiri yitwereka abagabo bagendanye n'Imana baciye bugufi amaherezo bagiriwe neza hano sita nk'umuntu umwe gusa uwitwaye Enoki ngo yagendanye n'iyo Mana aciye bugufi yahora ari umuntu mu nyuma araguruka haleluya nawe ntituzi uko bizogenda ariko ikihari ni inyungu nini ya cyane kugendana n'Imana haleluya atari kugendana gusa uciye bugufi haleluya ntakagira ikintu na kimwe gituma wikakisha usomye muri version y'ikirundi y'igifaransa uvuga ngo mortel aha bavuga ngo yewe muntu bavuga ngo mortel bibutsa ko umuntu ari umuntu apfa ataka kwigarisha igihe gikwiye uragenda kandi yamana igasigara Imana idufashe cyane vabingora ivy'imwanya naciye nsigura vyinshi Yesu nashimwe rero Imana iratweretse ibintu dushaka ko vya bindi vyose yakubwira mu vyagezwe mu mabwiriza muki akoraniye muri ibi ubaha Imana yawe gendana nayo uciye bugufi kunda abo yaremye haleluya kunda abo yaremye none uhora dusaba ni vyiza ibi uhora kadusaba ni vyiza kandi natwe iyo tubikoze turanezerwa haleluya iyo ugiriye neza umuntu nturumva mu mutima ukuntu bihindutse ndiko mvugana n'abantu badahoragirira neza abantu okay ndabarungitse umuvuye hano mugire neza abantu muce mugira iyo mumvirize ukuntu mu mutima bigenda ibi bintu Imana idusaba nivyo vyiza bigenga ubuzima bwacu kandi ikiryoshe nabonye ku Mana ugira umunezero urenze igihe cyose ukoze principe y'Imana haleluya ni sinye ivuga ngo mwana wanje urakoze naho utumvise ijwi rivuga mu mutima wawe wumva amahoro mu mutima wawe wumva umunezero ikakubwira ngo mwana wanje urakoze kuko zico ndagutegereza Yesu nashimwe cyane none nimba ari vyiza ikibazo ni cyakindi nyene bipfira hehe kugira ngo bitunanize kubikora subira nzingururire Abaroma 18 ugende verse par verse tubanguke nakubwiye ngo utevye ndazi yuko muri jewe mukameremere kanje muri kameremere kanje ataciza kimbamo nta ciza kindimo kuko kugomba gukora iciza ngomba gukora iciza kubana nanje kugomba gukora iciza kubana nanje yego ariko kugikora ntako haleluya mu mutima wanje gukora iciza ndabinezererewe ndabikunda ariko kubishitsa ntako bandanya pastor twumve verse kurikira 19 kuko iciza ngomba atari cyo nkora iciza numva mu mutima wanje nokora sico nkora kubera ariko ikibi ntagomba akaba ari cyo nkora ikibi ntagomba nico nsanga cyakoretse ariko ko nkora ico ntagomba si jewe nkigikora ariko ni icyaha kimbamwo Yesu nadufashe cyane uwo muntu ariko aravuga ibi bintu ni Pawulo ariko arabwira Abaroma Pawulo je numva ndamwubaha n'umutama twirefera ko gose natangaye nsanze ari ariko aravuga ngo hari icyaha kimubamo kimushiza gukora iciza yategezwa gukora Pawulo apana jewe Pawulo bigenda gute
umuntu reference kuva arenganye i Damasiko kubuzima bwahindutse wa undi yari umunyakibaga ciko wo gukora ivyiza bigenda gute ngo ico chaque mukwirikirane gushikaho bimunanira gukora ivyiza ya planifye bigenda gute? Imana idufashe cyane. Bamwe bikomeza kugira ko byose barabirangije muri Kristo Yesu, byose barabishoboye muri Kristo Yesu, ariko Pawulo yabonye uwo mugabo Yesu akamugira neza akamuhindurira amateka akabazi n'ivyinshi yanditse kuri we, ariko aratubwira ngo hari gihe kenshi yifuza. Mwibuka ariko arabwira ishengero ry'Itesalonike arababwira ati rega kubw'urukundo ndabakunda narateguye kuza kubaraba ariko rimwe biranka nijya egasirime gusa na kabiri yarambujije Satani. Imana idufashe cyane. Hamwe no gukunda kugira neza hari umugwanizi dufise atubloka kugira ngo ntidushitse ivy'Imana idushakako, kugira ngo ntugendane n'Imana yawe. Aragerageza agakwega, kandi ivyo byinyoye ntiwibaze ngo uramutsinze, ahubwo kubimenya ukamenya ukuntu ugwana navyo nico ciza. Haleluya. Ndanezerewe ko ndiko nigisha inyigisho nkwirikiye message Imana iherutse kuduha yo kugumana nayo ku birenge byawe, kuwuzuza ubucuti bwawe. Haleluya. Ikutwibutsa ko dukwiye nyene kugumana nayo tukagumbirana nayo, kuko ubutubuza we gushika iyo tugomba gushika arahari, kandi ntituri mwirukana ubunyene, kuko Yesu yavuze ngo umwami w'isi ari mu kuza. Muvuze ngo iyi si irafise umwami wayo. Imana idufashe cyane, ariko natwe dufise umwami arengeye umwami w'isi. Haleluya. Uwagendana na twebwe, ariko aho nyene agendana na twebwe, uwo mwami w'isi ntareka kutubuza ivyo twategezwa gukora. Imana idufashe cyane. Bandanya gatoya. Niko mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza ikibi kibana nanje. Ikibi kibana nanje. Nezererwa ivyagezwe n'Imana mu mutima wanje. Mwumviriza aka kantu. Pawulo ngo anezererwa ivyagezwe n'Imana mu mutima wiwe. Ariko mbona ikindi kingera kiri mu mubiri wanje kigwanya ikingera cyo mu mutima wanje. Aka kantu murakumvise neza. Mu mutima wanje uri ready. Umutima wanje uriteguye kugira neza no gushitsa ama principe Imana yose isaba. Vya bindi nshaka ko umutima wanje uriteguye kubishitsa. Ariko ikibazo mfise umubiri uri mu ikindi kintu kincinyiza. Imana idufashe cyane. Hari ibindi bimbuza, hari ama blockage azimbere yanje akambuza ivyo nezerewe gukora. Haleluya. Nako ndababwira uwo mugabo urumva ko yaraborewe nawe nyene atuka, ahindukira agatuka umugore, bwa mbere akadushimira, mu nyuma akadutuka, akavangiranya ibintu. Yavuga ngo ahubwo uwo mugore ngo akeneye kugenda mu nzu y'Imana, ngo akabayo, ngo bakamusengera, ngo amasengesho menshi. Uravyumva? Uwo ariko aravuga yuzuye izigera ngaha, arazi ko solution y'ibintu vyose iri mu nzu y'Imana, kandi arabinezereye ko yohaba, mugabo ntashobora kujayo. Namusubwiye nti none uyu ko ivyo bitahura wewe, nta kuntu wewe mubanziriza ukazomukwegerayo wagiyeyo. Ngoya ngo ni wabikeneye, ni wabikeneye. Imana idufashe cyane. Imana idufashe kandi nivyo ariko aravuga nivyo ntaco ariko arabeshamo. Abo bantu bakeneye deliverance kuko baraboshwe. Uravyo umuntu witwa umuntellectuel ahantu yinjira n'amatara baramuciriye, ntagira amatara mu rupangu, yarinjiye ukamengo yinjiye ahantu mu mwobo kanaka, kandi buri kwezi leta imuhemba. Bene data, Satani niyumvira ko ndi kumwe n'abantu batarafata umwanya ngo bige imirimo ya Satani. Aragufutaza. Uyu muntu yaratevye aragira nta ngwara agwaye, mugabo kubwera ivyo bintu anywa yaratevye arabubura amatama. Arababaje, naramuravye nkaburi cyo mvuga nkumva no agahinda norira. Yesu nashimwe cyane. Uyu nawe ni mu bana b'Imana, ariko Satani yaramutwaye aramunyaga urukomba amazi. Bene data, numva mpwema mbwira ntugakine na Satani. Okay. Bibiliya ivuze ngo
ushuhe cyangwa ukanye nagomba nakubwira ko nta hagati habaho ukemera kuja hagati ubwo uragiye gukanya nyene. Imana idufashe cyane. Wewe wamucitse ukaba waracitse iborero ry'ivyaha ukaba waracitse agasuzuguro k'abadayimoni, yo ntukongere kwiyumvira ko wojokinga n'uwo mwasi. Imana idufashe cyane. Kambandanye ntange message yanje. Yesu nashimwe cyane. Umvise Paulo ariko avuga ngo mbega jinezerewe gukora ivyiza bigenda gute? Mugaca aratora solution ate kumbe mu mutima wanje hari icwi ry'Imana ariko mu mubiri wanje naho hari icwi rya Satani. Rero amacwi abiraraniganira muri cewe. Ubanutse hepfo gato ni agera hana gatura kaorowo akavuga ngo yewe cewe ndago. Soma past. Yewe cewe ndago. Ewe jewe ndago. Yewe je urumva araturitsa arakomye indura tutsa akaborogo kubera ko yisanze ari mu ntambara, yisanze umutima wiwe umwereka kuja ku Mana ariko umubiri we umukwegera inyuma. Imana idufashe cyane. Haleluya. Yesu nadufashe. Iminota yamperanye reka nkiriwe kumbura ikindi gihe Imana izoduha kacyo. Yesu nashimwe cyane. Titre yavuga ngo ibanga ryo gushitsa ivy'Imana igomba. Twamaze kumva ivy'Imana igomba hejuru yacu tugomba ko twebwe, ariko twabonye na barriere hari, twabonye umwasi atubuza kwinjira mu cy'Imana tugombamo. Imana idufashe cyane. None ibanga niri injira bigaratiya 5. Gatanu 16. Ibanga niri nta rindi banga, niyo message nashaka kuguha. Nashaka kwereka ko uri mu rugendo rw'intambara. Iyo bariko batubwira ngo intambara z'ibicaniro, iyo bariko batwigisha gusenga, iyo bariko batwigisha gutera ibipfusi nk'abadahusha, iyo bariko batwigisha ko dukwiye guhagarara nk'abagabo bari ku rugamba, abana b'Imana, abasirikare ba Kristo Yesu, mumenye ngo ntimukinyore ko intambara ihari. Nico ngomba kubabwira, intambara irahari kandi hera muri wewe nyene. Batwigishije kenshi benshi murabizi ngaha ko dufise abasi batatu, hari isi, hariho Satani, hariho n'umubiri wawe. Aha Paulo ariko avuga umubiri wiwe ukuntu mubuza gukora ikintu. Imana idufashe cyane. Soma pastor. Ndavuga nti mugendeshwe na mwemu. Ndavuga ngo mugendeshwe na mwemu. Niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. Amen. Imana idufashe cyane. Ibanga ryo gushobora gushitsa ivy'Imana ikugombako nuko wemerera mwemu yera akarongora ubuzima bwawe. Haleluya. Aho yavuze umubiri Paulo ashatse kuvuga kakameremere kiwe. Yesu nashimwe cyane. Kameremere kari ngaho. Mu yandi majambo turi nka tere iri ku imigwi ibiri. Wewe umugingo bwawe, ubuzima bwawe, umubiri wawe, ucuri wewe uri nk'ikibuga gikinirwamo n'imigwi ibiri. Hari umugwi umwe witwa kameremere, hakabaho n'umugwi witwa mwemu yera. Imana idufashe cyane. Ariko aho nyene muri ico kibuga wewe niwe ufise kwemerera ugira imbaraga muri wewe, muri iyo migwi ibiri, muri abo bagabo babiri ko rakuniganiramo. Satani araje akubwira ati wa mugore we, ivyo bintu wigira none waza ngukijijwe gusumba abandi bose, uyaza ko washitse mu ijuru gusumba abandi kubera ikutifata nk'abandi, aho wicakaza ukigira mukecuru utaraje wo mukecuru. Ivyo ni biki? Wa mugabo we ubu rero warahevye amarigara yose ngo warakijijwe, usigaye utahira rimwe n'inkoko. Emera utahire rimwe n'izo nkoko wa muntu. Ndakwingize kubw'imbabazi z'Imana kuko nutaba hanze hariho abandi bantu, hariho abakozi b'uyu mugabo babaye epapi ahantu bakurindiriye ngo bakunyage. Imana idufashe. Mbega none nahora mbaza, none hajya utameye gutaha rimwe n'inkoko, umwanya wo gusenga uronka ryari?
umwanya wo gusoma Bibiliya wiriwe ku kazi wazindutse ugenda ku kazi wakoze hanyuma waciye mu vyawe madiri turayabankurajamo kuyabamo hanyuma uratashe nibaza ko ariko kanya ko gusabana n'Imana yawe none ucija gusabana na babandi ako kanya ko gusabana na yamana ukaronka ryana Imana idufashe cyane bavuze ngo tugendane n'Imana yacu duciye bugufi emera utahane kimwe n'inkoko ndakwingize kubw'imbabazi z'Imana haleluya noneho umuntu yuzuye mpemu yera ntarinda gusabwa ivyo bintu arazi icyo akwiye gukora arazi icyo akwiye kureka ariko ntibikuyeho ko kameremere kawe kaguma kadodora Imana idufashe kaguma kadodora kugira ngo baronka aho baguca kugira ngo bakunyaga inkomezi kugira ngo bari kugikorwa bo ntibahunyiza ntibafise umwanya wo gutakaza Bibiliya yambwiye mu vyahishuriwe ngo afise ugiye kuri 12:17 ngo arazi ko afise umwanya mutoyi ngo afise inzigo idasanzwe ngo akoresha umwanya kubera ko azi ko afise igihe gitoyi twebwe abana b'Imana nitwe tuzi ko dufise igihe nta gihe dufise nta gihe ufise mwene data ufise ibintu vyinshi munigana navyo teremake utabirondereye umwanya wo fightinga ntibikunda Imana idufashe cyane batubwiye intambara z'ibicaniro imiryango ibifatanye n'amaraso yawe ibifatanye naho waciye ibifatanye n'ivyo wirondereye n'ivyo utirondereye ufise umwanya mutoyo nta mwanya wo gutakaza ufise emera mpemu yera kurongora kandi mpemu yera zo kurongora neza abamwumviye bose nta muntu n'umwe yigeze amaramara nta muntu yigeze aneshwa nta muntu yigeze akogwa n'isoni abumviye mpemu yera Yesu nadufashe ce soir le message ni nje kukwibutsa ko ukwiye kumvira mpemu yera ukwiye kugendana nawe nimba ushitse mu mayira birakakubwira ati wari gucanga mugabo canga emera uhace Imana idufashe cyane cavuka ikibazo mbega twese dufise amatwi yumva mpemu yera iyi nindi sije ikindi gihe dufise amaso yumva mpemu yera abona mpemu yera ivyo ariko aratwereka ni sije ikindi gihe ariko uyu mugoroba ndabasengera kugira ngo mpemu yera yugurure amaso yanyu haleluya mpemu w'Imana yugurure amatwi yanyu abashe kumwumva haleluya kuko urumva hari igihe akubwira ntiwumve hari igihe akubwira ntusobanukirwe hari igihe ico gihe ugenda nk'utazi yaja ariko umugoroba Imana ikugirira ubuntu wumve ijwi rya mpemu yera haleluya ugira amatwi azibutse ku buryo naza kukuganiriza mu ijoro mwumvise intabe badushingiye ya Pastor Chris mwavyumvise iyo atabaza kugira amatwi y'impwemu ngo abe azi gutandukanya ijwi ryiwe n'ijwi rya mpemu yera ejya modoka ntiyari kwirekura mugakure azi kuntu yamagendana n'Imana yiwaciye bugufi aravuga ati naho hari kiguzi gikomeye naho umubiri wanje utavyemera kurekura naho numvise ko ari ijwi ry'Imana so mpitamo kumvira Imana gusumba kumvira ijwi ry'umutima wanje mpitamo kumvira Imana gusumba kumva ko umubiri wari ukeneye kugendera muri rya modoka nziza ndayitange ubwo rero ko ari cimbwiye irazi icibivugiye haleluya ndabifuriza kumva ijwi rya mpemu yera kandi Imana ibamaremwo kuresista Imana Yesu nadufashe cyane abeshi tunanirirwa mu kuresista Imana ikakubwira ati rero waransenze warampamagaye narakumvise mugabo kugira ngo bikunde ibi wansavye reka dufatane akaboko tugende uko kacubwira ati uhoraho nivyo naragusenze mugabo vraiment abantu bombona nifashe uko bontwenga kandi wasenze uri wenyene mugabo utanguye kuzana amargima y'igituma bo gutwenga imbere y'Imana yawe ariko umugoroba muri AMC tugire amatwi yumva mpemu yera kandi akamwumvira haleluya murabizi hariho kumva no kumvira benshi barumva ariko kumvira biratunanira Imana idushoboze kumva ico mwema turongoyemo Imana ndavuga soma 25 wumve havuga gute reka nyarutse isinda batsitaze 25 havuga gute
aho nyene namba tubeshwaho na mwemu namba tubeshwaho na mwemu tuyobogwe na mwemu. haleluya subiramwe hariho abantu atariho barereka Namba tubeshwaho na mwemu tuyobogwe na mwemu. ngo namba tubeshwaho na mwemu. reka nshaka ishengero namba tugire ntega yemwe ibindi byose ugomba uvyibagire mugabo akagatahana. Imana idufashe kandi ni wagatahana mpwemu yera agenda kagure muri wewe ni uvuga uti jewe nimba ndiho mbeshwaho no kubeshwaho na mpwemu reka nemere anyobore. haleluya reka nemere andongore mu nzira zanje zose reka tumbereze ibirenge vyanje burya nta kintu na kimwe dufise ko autorite dufise ko gutegeka twebwe igihe twitanze tukaba mu biganza vyiwe. Pasteur yatwigishije ngo iyo uri umwana uri ntama wirekurira mu biganza vy'umwungere reka mpwemu yera wirekurire muri ivyo biganza vya mpwemu yera arongora inzira zawe. haleluya ndakunda kuvuga ijambo ndamaze kuribwira abantu benshi ngo inzira z'umuntu burya ngo ziva kuhoraho. haleluya ni ijambo riri mu migani urugendo rw'umuntu ngo ruva kuhoraho burya rero ngo umuntu ntashobora kumenya inzira yiwe ategezwa gucamo uretse wawuhoraho yakreye yanzi igwa rugendo rwiwe. haleluya nico gituma emera gucishe mu nzira yaguteguriye naho zoba zifunganye emera uhace naho zoba zirimo inzitane emera uhace burya ubugingo bwawe buri ngaho gusumba guca mu nzira yagutse cyane. Imana idufashe cyane. Message yumvikanye gaye nimba tubeshwaho na mpwemu twemere mpwemu abari waturongora. Yesu nashimwe cyane tuvyaguruke ku birenge. Mumbwirire uti mpwemu yera naraguhisemo